mu minsi yahera narababwiye ngo abantu bose Imana irabakunda, ariko abantu bose Imana ntibaryoherewe. Iyo twakijijwe, objective y'ukuregwa na objective y'ugufashwa mu gukura mu Mana nuko nanje ndagomba kuba mu gitigiri c'abantu Imana iryohererwa. Irankunda kuko yarandemye kandi irakunda abantu bose bari mu isi, kandi urukundo rw'Imana rurangana ugwidukunda twese. Ntuzoze gutanga umutwaro ngo wewe ngusengere ngo kumure ngo Imana iragukunda cyane kuko nta muntu Imana ikunda cyane kurusha undi. Twese Imana urukundo rwayo rufise dose imwe kuri twese, ariko naravuze ngo difference ihari nuko bamwe irabaryoherewe. Imana irakuryohererwa, ariko kugira ngo Imana ikuryohererwe ivyo ni responsabilité. Imana kudukunda n'uruhara rwayo, nibituvako tuba beza tuba babi iradukunda, ariko Imana kuturyohererwa turabifisemo uruhara. Rero Imana irakuryoherewe bivanye n'ingene uyiyobokeye, ingene uyikunda.